Gitega Entertainment Tv tubaramutse tongere tubahe nikaze byumvikana yuko uno munsi twashitse muri basketball rero musanzwe muzi yuko ari rumwe mu nkino ziriko ziramenyekana canke zitabirwa cane gose hano mu ntara yacu ya Gitega novuga yuko tumaze kubibona saha honyene hari na byinshi bama bariko baratunganya biza bikadufasha mu karorera ukuri kwamye Gitega Entertainment TV rero tuba twari kubganyu kugira tubashikirize iba biriko biratunganywa kugira muze kubikurikirana tankomanzi muze kubikurikirana takibazo na kimwe nico gituma no munsi dufise umutumire muri ABAG basanzwe dufitiye byinshi badutunganirije uno munsi ntabwo tuja kumutumira nk'umuntu aja kutubwira amakuru canke atubwira ibisanzwe n'ikigego ukuntu biba bimeze kuko sivyo byamuzanye dufise president wa organisation wa evenement canke igikorwa gitunganije mu mpera zino ndwi ngaha igitega ubwa mbere reka mbanze ndamuramutse ndamuhe nikaze karibu cyane yego murakoze cyane nagerageje kuvuga ati sijya mbere mugaca ndibuka yuko kuri Gitega Entertainment TV bishobora kuba ari nk'ijya mbere nahisa namuzanyu zishobora kuba zimaze kuhaca ubwa mbere ninde kubatamutse bwa mbere amazina yiwanje niyo nga Fiacre ama nibaza ko subwa je en personne n'ubwa mbere ngiye kuri Gitega Entertainment TV mugabo nka ABAG subwa mbere kuko nibaza ko abo dukorana muri ABAG bamaze guca ngaha inciro nyinshi rero nka ABAG subwa mbere nka ABAG nje nserukira kuko sije nje ugatwe kiwanje nje kuvugira ABAG yego hama nkaba muri ABAG nkabanjejwe ndi trésorier mugabo pour le moment hariho evenement ikirategurwa so weekend nkaba ndi president d'organisation nkaba nje muri yo titre ego nibaza yuko barabonye kuri Polivara cyangwa ushobora gukora ibintu bitandukanye Fiacre musanze muduha amakuru cyane muri ABAG ariko no munsi ABAG hariho evenement mwariko muravuga mwatunganije niyihe evenement ijanye nibiki ariko muri ABAG abari basketball nibiki muri make iyo evenement niyi bisanzwe nk'abantu bamenyereye urukino rwa basketball nibaza abantu bose mukunda dukurikirana ko urukino rwa basketball si rushasha kuri mwebwe kandi murazi ko rugeze ku yindi ntambwe ikomeye cyane rero gira musanzwe mubizi yuko muri iyi minsi heze atarukino mwariko nta muvumo mwariko murabona ngaha muri ABAG nta nkino zariko zirabaho twese twari duhanze amaso muri Viva ibujumbura nukuvuga hariyo equipe 10 zariko zirahiganirwa muri Viva twese twari duhanze amaso hari ubu hasigaye rero sinzi ko ubwa mbere nababwiye kuntu organisation yahindutse muri basket ko hariho nkagoya ko muri football hariho Primus A na Primus B nukuvuga ure ya isufome nka Ligue A ya championnat Ligue A mugabo muri basket ni Viva tita Viva rero iheruka guhera nuvuye n'igitega twari twasekuye na equipe imwe izindi zitashoye kuronka amahirwe yo gushikayo zari zisigaye zimeze nk'izicaye rero cyo bituma twari twimviye ati muri ABAG reka rero izi zari zimaze imisi zitako zirahiganwa zicaye tutore iyi weekend guhera vendredi gushika dimanche tusuye tubahuze dushoye no kuronkana zibiri za mbere zizoseruka muri Ligue B kuya Ligue B zitangura muri December le 10 rero badusaba ko tuba dufise equipe zibiri zamaze kuba qualifier zibiri rero tuzwa ku cyo twatunganije tournoi twitiriye donc ouverture de la Ligue B kuya cyo tubonizo equipe zibiri hani nivyo ego mwavuze muri Viva de Santos ko hariyo umugwi wa Young Eagles mbega muri wowe ngaho onye ntuba uri concerne birumvikana misanzwe equipe imaze kuduga ikaja muri Ligue A ariyo Viva ariyo twitwa Viva League misanzwe ntibikiri muri Ligue B ntitwa twiharura ntiri no muri ABAG ubu iri ku rwego rwa federation nukuvuga izo dufise muri ABAG nizi ziri muri B nizo dushobora amatuno yose dushobora kuorganiza cyangwa ibintu byose dushobora kuorganiza yange ntishobora kujamo kuba yo yaramaze gushika ku indi ntambwe ubu tukoma turondere yindi iduga
yambye yange. Ego. Tu imbere yuko tuhava tunavuga cyane ku ico gikorwa muteganije muri weekend, turumva ko mwamaze kuramura equipe ija muri novuga iri ku rwego rwa federation n'abakobwa tuse na equipe y'abakobwa nayo twaramuye. Nayo ne mwaramuye. Bega ubu naho izo tubona samedi mubi muri ko muratunganya muri weekend navyo. Hari bishasha, hari imigwi mishasha yo biri kiraduga kugira twumve yuko basket mudaheza kuramura hanyuma ngo ntimube muri ko muradoza abandi. Nk'ubu ndaza kuvuga karendiriye ko ntimeze mu bisanzwe ama equipe twara dufise haravuyemo yange ariko hayindi equipe ya Ciza nshasha yitwa Gitega Generation Basketball Academy. Umva ni nshasha rije gitumikira nango barakora byandikije vuba. Rero twace tuvuga ati normalement muri tournoi twoshizemo ama equipe asanzwe ari muri ABAG dusanzwe tuzi ariko kugira ntitunigire mu mesha abandi bana bashaka kwidugira twaciye tuvuga ati niyo equipe kwibisabye reka nabo nyene tubashiremo kanyeri turashiremo no kuvuga karendi yanza kwivuga ko ngira muraza tuza kwivuga ko mu nyuma ariko nuko bimeze hariyo equipe imwe yaduze mugabo mu abakobwa ntituraronka iyindi ubu dufise imwe yonyene imaze gushika ku rwego rwa federation mugabo muri ABAG nta yindi equipe turaronka ariko turizeye ko ishobora kuboneka vuba. Tugaruke rero kuri iyo evenema cyangwa ku gikorwa gitunganije muri weekend bega gitunganije gute abakunzi bacu bariko baradukurikira mu bisanzwe bo baba bakeneye kumva kuri tele uko bizaba bimeze mbega ku kibuga tuzohurirayo hari urubanza rumeze gute muri iyi weekend? Muri iyi weekend mu bisanzwe hari urubanza rukomeye cyane ni nubwo ari urubanza gorganjwe na ABAG ariko hari abashitsi benshi biteka au niveau de la fédération nk'utwara fédération twizeye neza ko ari hazoba ari atagiciyemwo n'izindi nzego aba muri administration bo ngahe Gitega nyene twarabatumiye duhereye kuri buramatari n'abandi bose nyene mu zindi nzego twarabatumiye nibaza ko harabazoba hari abantu benshi kuko match izotangura vendredi mugabo samedi niho hari urubanza nyezina tuzoheza ama match cyo tugenda twicara dufata gatutu n'abakinyi nabo bashitsi biteka bose tuza turi kumwe hama havugwe n'akajambo kuri uwo munsi hama izindi match izoba dimanche muguru urubanza nyezina tuzari ku gatandatu. Imbere yuko duhava tuja kuri navuga kuri calendrier uko match zitunganije mbega muri ko muraraba imigwi zo kwitabira izo nkino irahari yaramaze kwitunganya ku buryo abakunzi bacu nitwabahamagarira kuza kuri tele ntibave bazoza ngo babure imigwi cyangwa abakinyi. Imigwi irahari ko yatwibye nituraba physiquement nijabo vuga ngo imigwi irahari kuko twe turaba amaliste babazanye amaliste y'imiga amakipe yose yarazanye amaliste nukuvuga yuko bafise abakinyi ariko letso yonera ku kibuga ko twe murabizi ko ino muri interieur abakinyi benshi usanga bari Bujumbura kenshi twamadutangara iyo hageze match tukabona nk'imbe yabazanye abakinyi tumenyereye dino batumye ko abakinyi tumenyereye usanga tiko turatangara cyo gituma twibaza kome aba president babitwijeje nibaza ko imigwi ikomeye cyane kandi babyiteguriye kuko nta wipfuza kuguma hahandi abandi bariko barahiganga Bujumbura muri iyo ligue A nayo ngo aguma ari ino yica ari kararorera bose bategeza gukombata kugira nabo bashike aho hantu cyo gituma nibaza ko bose bintunganije kandi biyubatse kandi imigwi yose izobikomeye. Tubwire rero ukuntu calendrier imeze ukuntu imigwi izohura. Calendrier ukuntu imeze nkuko nabwiye yuko hariho equipe imwe nshasha normal matunwa yo kinye equipe zine ayo kubera cyaza mindi ya gatanu twaciye dufata iya kane niyo ya gatanu tumera nk'abazinganishije amahigwe bati reka banze bahure tuzotore mwimwe izoshobora kwavana nyimbi iyo nshasha igikomeye izotsindiye ya kane hama ikiparve na gushika ku gatandatu niho hari tunwanye zina mu isanzwe sino vendredi ku gatanu hazoba imatch yo kwera iminana tubone equipe imwe
izohambya zitatu umva ya mbere ya kabiri niya gatatu zozo ziri qualifiama rero vendredi niho zoja tubona iyindi ya kane nukuvuga ducahura imbe ya 2 musanze imbe hariho 1 na 2 yego 2 yabo rero niyo yari ya kane nizo cihura niyo kipe nshasha zimaze guhura izotsinda zokiza guhura samedi saa sita baduca bahura na Dino Redino ngira musanzwe muyizi Redino izo cihura niyatsinze muri izo zibiri aho ni saa sita hama saa 9 duca Burundi rukino ruzohuza ekipe ya Imbeya 1 na Yange 2 ni match itazoba yoroje kuko ubu Yange ivuga ati izina ifuko izina idafudika muri ABAG Yange 1 yaramaze kuduga ngabo Yange 2 iracari ngaha muri ABAG bategeza kuyikomeza kugira bavuga ati kagateka umva kakantu kari hagati ya Yange n'Imbeya murazi ko ari ekipe zikebana bati kagumeho Yange iguma ari umugukomeye igitega izina rigume rivugwa Yange rero nibaza ko ari match izobikomeye cyane nubwo nabo nyine tutaza abakinyi barondeye ni mugabo ndabyize yuko izo ari match ikomeye cyane no kuvuga kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa Mungu hose aratekanira kuwa Mungu naho kuwa Mungu no kuvuga zo ari nka finale umvazo batsinze zibiri samedi hamaze kuba hatsinze zibiri tukeneye kumenya iya mbere n'iya kabiri kuko ndishobora kudetermina iya mbere samedi nukuvuga teza kudetermina iya mbere n'iya kabiri kuko muri Ligue B ntituramenya neza ama equipe bazodusaba bashobora kudusaba ati nimuzane equipe muri ico gihe nuko tuba dufise equipe ya mbere nukuvuga rero dimanche tutegeza kudetermina iya mbere aho nawe zihura izatsinze samedi mugana nawe nyine ubwiye tugumane ya classement yego nizatsinzwe zizohura tubone ya gatatu n'iya kane umvi yatsinzwe vendredi yoyo izo ya gatanu yego nukuvuga dimanche nizo tubona iya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane byumvikana ko dimanche hazoba inkino zibiri ko kurondera ikibanza ca gatatu naho kurondera ikibanza ca mbere nubwo kurondera ikibanza ca mbere nizo ari nka finale ni nka finale nuko mbega abakunzi ba basketball igitega muri rusangi canke abakunzi b'inkino nakahe kajambo babwira akajambo nababwira nuko boshiramo inguvu mu gukunda inkino cyane umukino wa basketball na cyane ko mubona yuko bariko batwubakira ikibuga ciza cyane ico kibuga nikizoze gisanga twarahororokewe cyane ikizoze gisanga dukunda inkino nubwo zibera hariya kure hariya muri komando ngira murahabona hariya muri komando muramaze kubona ama match abera ko nubundi abakinyi aba spectateurs nubundi barigora bakaza cyane ni bafata ngo ni kure cyangwa iki murazi kubona kusanga huzuye haba huzuye baraza ukunda urukino rwa basket aguma yarukunze twizeye yuko ikibwa nicamara guheraho tusobora naho tubicarika